Nshuti na bagenzi muriko murakurikirana ibiganiro vya television Tanganyika, turabahaye ikaze muri kino ikiganiro citwa Ndakira. Ni ikiganiro na cyane kivuga ku magara y'abantu. Uyu munsi rero kikaba ari ikiganiro novuga yuko cihariye ingwara ya AVC. Iyo nayo ikaba ari ingwara abenshi basanzwe batinya, ingwara novuga yuko muri kino gihe ikirarandagata cyane, ifise umuvuduko munini ya cyane. Hano rero muri studio turi kumwe n'abatumire mu mwanya baca batwidondora, hanyuma batubwira ivyo basanzwe barangura, hanyuma ni nabo tugiye gusangira kino kiyago kijanye n'iyo ngwara ya AVC. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Nitwa John Habonimana, reka dusabe abatumire bacu bashobore kutwidondora. Murakoze, ndabaramukije n'abariko baratwumviriza. Ndabashimiye kuba mwashatse ko dusabikanya ubumenyi ku bijanye n'ingwara ya AVC. Jewe ni muganga Nestor Sengiyumva, nsanzwe nkorera mu bitaro Tanganyika Hospital. Nkaba nakurikiranye kuvura ingwara z'ubwonko n'imitsi, nkaba ndumwe bita mu neurologue mu rurimi rw'igifaransa. Murakoze. Ego cyane, murumva ko dufise umutumire adasanzwe, ariko kandi turi kumwe n'undi mutumire hano haruhande yanje. Reka nawe tumuhe akajyo kugira ngo ashobore kwidondora mwese muri ko muradukurikirana kuri television Tanganyika. Murakoze cyane akubaha John. Ndaramukije abatumire bariko baratwumviriza. Jewe nitwa Ndumuganga, ni muganga Nshuti n'amagara Celestin. Nkaba umuganga nkora novuga ni mu gisata sinovuga ko cabikorera utwabo mugabo ni gisata novuga secteur privé. Hanyuma hano ndahari, sinovuga ko ndahari nk'umuganga muri kino kiganiro ndibaza, ariko ndahari nk'umuntu yagize iyo ngorane bariko baravuga iyo ngwara ya AVC. Ndahari kandi nk'umuntu aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'abagize AVC, iyo ngwara ya AVC. Nuko murakoze cyane. Mwumvise ko turi kumwe na Dr. Nshuti n'amagara Celestin, hanyuma akaba yamaze kutubwira yuko yashoboye nawe gufatwa n'iyo ngwara. Hanyuma tukaba turi kumwe rero na Dr. Nestor Sengiyumva. Reka rero duhere kwa Dr. Sengiyumva, twinjire mu idonido ry'ikiganiro. Mbega AVC ni iki? Murakoze. AVC burya ni ijambo twitiza mu rurimi rw'igifaransa, kuko bisigura ngo accident vasculaire cerebral. Ntabwo ari accident yindi yo mwibarabara, ariko twovuga ko ni imeze nka accident bonashima ariko y'udutsi dutwara amaraso mu bwonko. Ni ukuvuga ngo agatsi gatwara amaraso mu bwonko karashobora kumera nk'akazivye, hanyuma aho hantu kagaburira mu bwonko ntihasubire gukora. Aho ni bice 85% by'abantu bagira AVC. Ku bindi bice bikeyi 15% naho ako gatsi kaba katuritse, umuntu agacagira ubundi bwoko bwa AVC twita AVC hemorrhagique, umvuga aba yaviriranye. Iyo ivyo bibaye rero umuntu araheza agacagira ibimenyetso bijanye no gutakaza bya bindi ka gace kahora kagaburira hamwe mu bwonko. Ibyo kuko umubiri mu bisanzwe umubiri wacu ikintu cyose nkora, kuvuga, gutambuka, kwiyumvira, guhema, ibintu byose dukora ubwonko burabifisemwo uruhara. Hama mu bwonko rero hariho uduce dutandukanye tujejwe ivyo ndondaguye. Rero iyo hari agatsi gatwara amaraso katuritse mu gice kanaka c'ubwonko canke kazivye, ni ukuvuga ngo ico gice c'ubwonko ntigisubira gukora. Kidasubiye gukora rero
umuntu acaza kugira ibimenyetso duhava kumbure mu kanya duca dudondagura. Ego cyane murakoze. Muratubwiye ko hari uburyo bubiri umuntu ashobora kurwaramo. Uburyo bwa mbere nubwo umunsi ushobora kuziba, hama uburyo bwa kabiri umunsi ugaturika. Ego hama mbega muri icyo gihe ivyo navyo biva kuki? Murakoze. Hari twarigeze kuba turiko turakora novuga nticari kiganiro ariko yari conference ihwaniro scientifique aho twerekanye hari ubushize wanashima kuri bitaro Tanganyika Hospital nkoreramwo aho twerekanye ivyigwa byerekana ko hari amaka abantu benshi bagwaye AVC muri bino bihe. Hanyuma kandi turashira habona ivyo hariho ishirahamwe mu kigo mpuzamakungu kije cyo kurwanya AVC cerekanye ko umwe mu bantu bane mu bantu bafise imyaka 25 azogira AVC. Ndabasigura igituma mpereye ngaho no kuvuga ngo umwe mu bantu bane nimba ari umuryango wa papa na mama n'abana babiri ni abo bantu bakabashikana imyaka 25 umwe muri bo byari arashaka kugira AVC. Umuriro nace mvuga nti abantu bava baca bambaza bati nabariko baratwumbiza muri kano kana muri ko murambaza muti none ka muganga umwe muri bane gute kandi jewe papa na mama naso nabo tuvukana twese tafise imyaka 25 canke kwa papa na mama kwa papa bari bafise bari 10 canke bari 8 mugabo bose baracariho canke nubwo bo yitavye Imana bari bakuze cyane kandi sinavese yabahitanye. Nagize nti kibazo cambaza nti mbega mu muryango wa papa wawe bafunguriki. Unyishu ico kibazo umaze kuronka inyishu ya mbere. Mbega mu muryango wa papa wawe baryama isaha zingahe? Unyishuye ivyo bibazo bibiri. Urumva baryama isaha zingahe? Bafunguriki. Nawe uryama isaha zingahe? Ufunguriki. Abana ba uno musi ubagaburira iki? N'umuceri uno musi turawukaranga. Ego aho rero mbanje kubabwira nti hariho ugiye kubaza ukagenda no mu bitabo ukabaza nibiki bitera AVC. Hariho ico utazokwigira ubona ariko giterura idrapo. Hari ico utazogira ubona batigeze bana twigisha twebwe ku ishure ariko abo twigisha bafise amahirwe ko tukibigisha. Kuba tutaronka itiro likwiye. Kuba tutaronka itiro likwiye nico kintu gihambaye mu bintu bitera AVC, mu bintu bitera amakanser, mu bintu bitera izindi ngwara zinakomakomeye. Kino kiganiro sicitiro tuzogera kandi kumbura kandi kandi ho igarukako mugabo mbanje guhera kuri ico kubera ico ntuzokwigira ucumva wanashima no mu biganiro bimwe canke mu conference mwamwe ntuzokibona mu bitabo bimwe kubera ko novuga nti nibishasha bagiye barabona aho ibyuwa byerekanye yuko umuntu ataronka amasaha 7-8 yitiro yo kuryama mu ijoro. Ibyama siese bitarimwo rijya tira umuntu aryama bugaca ko mu mitsi yiwe twara amaraso hariho ihinduka riza kuba agasheje mu mugwa abantu bashobora kugira AVC. Nari mfata guhera ku itiro nuko ico kina benshi ntaco bazi n'abaganga ntaco batwigishije twege igihe twiga zigwa z'ubuganga. Ica kabiri ni ivyo dufungura. No kuvuga ngo ingaburo zirimwo amavuta menshi. Ingaburo zirimwo novuga nti ibinure byinshi. Ingaburo zirimwo umunyu mwinshi. Izo ngaburo zironona ivyo mvuze biragenda bikonona udutsi dutwara amaraso hagaca hatangura kuza ibintu byibikayo bimeze nka ico tuta depolipidike bigaheza bikagenda mu nyuma bikazovamwo bizibira udutsi dutwara amaraso. Aho rero urumva ko mvuze bibiri vyonyene mvuze ingaburo mvuga nitiro ariko hari ibindi rero novuga ni classique bya bindi tubatwigishije bimwe byanditse uzosanga mu bitabo. No kuvuga ngo n'umuntu atagira ikarashishi. Utagira ikarashishi jewe ntanabifatanya n'ivyo bibiri nari mvuze nkavyita inyabutatu y'amagara
ni ukuvuga ngo utagira ikarashishi no kuvuga iki ni mbone reka tuvuge siporo ko mugabo siporo gituma tukunda kuvuga siporo ko siporo mu bisanzwe ni football ni basketball ni biga biri professionnel ariko reka twite ikarashishi y'amagara y'abantu ni icyo gikorwa aho ga siporo ukora iminota 20-30 ku rugezo runini wewe ushobora kwihanganira. Harabahora bambaza ati muganga ngize marche utambuka gute? Ugize marche uri mutama w'imyaka 90 iragukwiye kuko ungana na jewe ndiko nduga umusozi ndiko ndiruka. Bisigura ngo igihambaye niyo karashishi iri ku rugezo runini rwiwawe wewe ushobora kwihanganira ugaheza ukabikora iminsi yose. Haba kugira ngo ndagira sport mugabo ayigira kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu cyangwa kuwa Mungu rimwe cyangwa kabiri mu ndwi. Ndikuvuga ngo wabwiza kuyigira iminsi yose bidakunda naho iminsi yose basi ugasiba umunsi umwe ivyo ukabigira n'ibiburi iminota 20-30. Ikarashishi ingaburo zimeze neza hamwe ni novuga nti n'amasaha yo kuryama nivyo bintu vya mbere muca mumva yuko nihagera ko mumbaza kuntu two kwikingira AVC ndamaze aho ndiko ndatanga inyishu. Nivyo bintu vya mbere biza kudufasha utabikurikije ivyo bintu biza gutera AVC ubikurikije naho biza gukingira AVC. Ivyo bihari rero bica bivyura bimwe bita hypertension. Iyo utagize karashishi amaraso atembere neza, iyo ingaburo sameze neza, iyo utarose itiro rikwiye hanyuma bigaheza mu nyuma utarose itiro rikwiye mu dusi twara amaraso akabihinduka utangura kugira hypertension. Urashobora kugira diabete. Ugize hypertension ukagira diabete aho uba wamaze kuja mu bantu bashogira AVC umwanya uwariwo wose. Ariko simvuze yuko abantu bose bazogira AVC bazobanza kugira hypertension canke diabete. Abenshi biza guca kuri hypertension canke na diabete canke ivyo bibiri byose mugabo hari habayigira bitarinze guca ngaho. Itabi muramumva itabi twese turabizi yuko ari ribi. Ariko abarundi benshi ntibakinywa itabi. Nico gituma umuntu yogenda ariko uri kuravuga ibitera AVC n'izindi ngwara ugashimikira ku itabi gusa uhabusanga wanashima mbere uri kuri henda. Ego mugabo urumva ivyo byose biraheza bikadurumbanya bikazana diabete bikazana hypertension bikazana ico bita dyslipidemia kuvuga ngo ibinure bikaja mu kajagari mu nyuma bikazovamo vya bindi biza kuzibira uduzi twara amaraso kazivye urumva ni ya AVC bwa bwoko dukunze kubona canke naho ya wa muvuduko w'amaraso ubaye munini cyane agafi gatwara amaraso karahisa kagaturika kagaca hacavamo ubundi bwoko bwa AVC twita hemorrhagic nukuvuga ngo umuntu yaviranye mu bwonko. Nakoresheje umwanya munini uko bisigura mugabo nibaza ko ari ivyo byoroshe kugira ngo n'abariko barakumviza bashobore kubitahura. Ego aho nashaka guca mbwira ko mbaza mbega n'ibimenyetso nyamukuru vyerekana ko umuntu agwaye AVC. Murakoze. Iyo turiko turigisha abanyeshure ivyo tubabwira ni navyo nagomba abariko baratwumviriza bumve. No kuvuga ngo tuvuga duti uze wikeke AVC igihe cyose habaye ihinduka utakaje ivyo wahora ushoboye gukora. No kuvuga ngo warushoboye kuvuga yego bije bukwi na bukwi. No kuvuga ngo gutakaza ivyo wahora ushoboye gukora ni kimenyetso ico ari cyo cyose kije bukwi na bukwi. No kuvuga iki ugiye urabyutse ugiye wisanga udashoboye kuvuga. Urabyutse ugiye wisanga mu kuboko kumwe canke mu kuguru kumwe canke mu kuboko n'ukuguru akenshi biza uruhande rumwe. Inguvu ntanazikeye usigaranye canke nizikeye. Urabyutse ugiye wisanga ijisho utabona rimwe akenshi canke yose. Urabyutse ugiye wisanga umunwa wakebanye. Nagumye ngo urabyutse ukamenga byamabiza mwitiro. Eka wari wicaye ahantu wari kuratambuka canke wari kugira iki ugiye wumva ivyo nariko ndavuga bije bukwi na bukwi. Muyandi majambo nivyo bimenyetso byose bije bukwi na bukwi akenshi bizofata
kanya gatoyi cyane uza wumva uhumye, uza wumva nibagiye kuvuga gutakaza ubwenge. Mwari ko muraganira n'umuntu nkuko turiko turaganira, ugiye ubona ubwenge buragiye, burashobora kugenda bwose agace yinjira muri koma. Nico ngira ko mvuga bwabwo ko twavuze ko ari ubwoko bubiri bwa AVC, aho agatsi kaba kazivye ahandi naho kaba katuritse. Biragoye gutandukanya mu bimenyetso tutagize scanner, mbega yagize AVC handi ka zivye twita ischemique canke katuritse. Biragoye tutagize scanner, ariko akenshi abo ako gatsi katuritse nibo dukunze kubona bafatwa batakaza ubwenge. Uwuje yafashe yatakaza ubwenge bukwi na bukwi, akenshi dosanga katuritse kuvuga ngo yaviriranye mu bwonko. Abandi nabo muri abo nyene bakaturitse bazi bafise kumene ku mutwe bimwe birenze, bimwe bidasiguritse, bimwe no avuga ati jewe namenetse umutwe, urumva bimwe tovuga insupportable adashobora kwihanganira. No kuvuga rero ngo uwo nuwo mugu baviriranye mu bwonko, kumene ku mutwe birenze bikwirikira gutakaza ubwenge bukwi na bukwi, canke gutakaza ubwenge bukwi na bukwi bitigeze bikurikira kumene ku bwenge gutakaza ubwenge. Aho rero nariko navuga babandi katuritse, ariko ni bice 15 kwijana. Abandi bagira bya minera n'impeje kuvuga gutakaza inguvu mu gice kimwe c'umubiri canke kuvuga bikononekara. Ahanini ivyo nivyo bikunda kwibonekeza. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tugaruke kwa Dr. Inshuti n'amagara Celestin. Yatubwiye yuko nawe ico kibazo ca AVC camushikiye, mbega ico kibazo cabagishikiye gute, vyagenze gute, mwoba mwashoboye gusimba imanga gute? Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Jewe nabibabwiye yuko nagize AVC, nagize ico kibazo ca AVC, nagize iyo ngwara. Biragoye kuronka yandi majambo nza gusigura, ariko reka ndababwire, ndabahe iyo ntahe yanje. Muganga Nestor yabivuze cyane, byose yabisiguye. Nagenda kumenyesha yuko ivyo yavuze ntibyashikiye byose, ariko byinshi byarashikiye. Reka rero ndabagire ku muri. Jewe ndaryama mw'ijoro kuko abandi baryama, hanyuma bukeye nkuko abivuze yavuze ati nagumye mvuga ati ntiwikangura. Jewe nikanguye mu gitondo, isaha imwe mu gitondo, hari muri weekend, hari kwa Mungu, kwa gatandatu nari nafashe urugendo nja Igitega, no kuvuga yuko nafatiwe mu ntara ya Gitega. Nari ahantu muri hotel, nari naraye muri hotel ko twari twagiye mu rubanza. Hanyuma bukeye rero kwa Mungu nikangura nkomeye ko nahora wanashaka, ariko haciye umwanya mutoya nikanguye nza numva igihande kimwe ukuboko byavuze, ubona ukuboko kwanje ni kurakira. Nza numva umengo n'umuntu ankubise ubuhiri ngaha nkokora, ndumva ibinyanya bidasanzwe. Ukuboko sinasubiye kukumva na gatoya, numvise umengo ntituri kumwe. Nababwiye ko ndi umuganga. Ubwo nyene muri jewe hace haza icyumviro, kubera yasiguye yabibabwiye yuko ivyo bintu bishikira abantu basanzwe yavuze amafacteur de risque, no kuvuga ibituma wogira AVC. Jewe nsanzwe ndi mu hypertendu, nsanzwe ufise hypertension kuva muri 2017, mugafata gati neza vraiment, nafata umuti neza cyane. Hanyuma naho nari nawuduganye Igitega. Rero bikimfata ivyo bintu, ncumva ukuboko nkiri ku gitanda wanashaka, ncumva ukuboko kwanje ko kugiye. Ubwo nyene muri uwo musogonda nyene ndikeka yuko nshobora kuba ngize AVC muri jewe. Naciye ndavyikeka kuko naciye nja kwiga ibinuma, ndumva yuko ukuboko tutakiri kumwe. Tandanigana nti reka mve kuri cya gitanda, kubera ndi umuganga naciye mbona ivyo bibazo ivyo ari byo.
ubwo nyene ndiyumvira njewe n'ukuri ndagize ikibazo aho ndije nyene mu gitanda ndije nyene mw'ico cumba c'hotel ndagize ikibazo canduruka kuri ca gitanda ndahava ndeka ndahave ngenda kuhava kera ukuguru kwaragiye kuko sinakumvise koko sinigeze numva ko kwagiye bibiriya muganga yamye ababwira ati bija ni igice cy'umubiri ati hari igihe yagenda igice cy'umubiri ukuvuga ukuboko kwaragiye koko kwagiye ndakumva ukuguru kwari kwagiye ngira ngo imbere sinzi ariko sinigeze ndakumva ukuguru ko nshitse hasi nurutse rungiye hasi niho nagomvye gutemba kubera kwa kuguru kutakirimo ingufu nja gutembera rero ku ruhande rwamaze kuba nabi kugwara ndiniganira ntembera kwigigande gikomeye niho rero maze gushika hasi nkaryama naca niyumvira nukuri ndagese ndapfuye ndafiriye muri no nzu muri kicumba ndije nyene ntabaza nde urumva ko yababwiye ati biza bukwi na bukwi nubwo bukwi na bukwi nyene iyo masegonda nta munoto canke iminota ibiri ivyo byose byamaze ivyo byose ndiko ndakubwira vyari mu minota ibiri canke itatu njyamye hasi rero niyo niyumvira nti reka ntabaze abantu niko rero gukora ku gitanda cari urumva nari hasi njyamye hasi nacangura ku gitanda kiri hejuru yanje natora ya telefone na twari kumwe nkayitora nkagenda ku yababwiye ibintu byo gutakaza ubwenge ngenda kurondera amanimero kera namaze kwibagira n'amanimero kwibagira aya makode dushyira mu telefone naciye ndavyibagira ubwo nyene zishema navuga ni shema rya shema dushyira ku telefone yari namaze kuyibagira muga Imana yantunga nsanga ndakoze inyuma nashyizemo bimwe bita empreinte digitale nsanga ndakoze inyuma ya telefone iruguruka nshashikira ku telefone y'uwo twari twaduganye kuko yari yampamagaye mw'ijoro ryaheze niho rero naca vyonda nkagenda rero ngo ngiye kuvuga kuri ya telefone kumbe sinamenye ca kimenyetso yababwira yuko umuntu ukebana sinamenye yuko umuntu wanje uzuge zino ntibishoboka ko mvuga mugabo Imana yamfasha ndashobora kwegereza ya telefone turanigana urabona igice cagwaye n'igice gauche navuga ukubamfu turanigana ndashobora kuvuga ndavuga babandi rero wa muntu twadugana arumva ari mu kindi cyumba arumva telefone yanje arumva ko nagize ikibazo ndaryama hasi niko rero guca banigana bakaza kusunika icyumba kumbe ndabahamagaye cya cyumba kirugaye hanyuma rero ndumva ko bariko barasunika umuryango mugabo ncanda mu mutwe nireka mfe nk'umugabo ndanigana ndagenda kuya kumusiba wega iki gice gikomeye nkoresheje iki gice nkokora y'uko kuboko barafashije n'ukuri mwega iki gice cagwaye ndateba ndashikira gwaruki ndyamye hasi kuja kumusiba duguru babantu baca baraza bansanga ndyamye hasi ndabereka ko nabaye paharize ndabereka gutya ko nabaye paharize abari babibona barabona ko umuntu wakebanye baca baranyura baca bamwara kwa muganga nanje rero ncanguma ndabereka ko bonyarutsa kubera ndi umuganga nzi yuko iyo ngwaye itatevya umuntu ni byaje byose aha ni ibintu by'amasaha aha mu kanya nza kuba natashe nitavye Imana nivyo byari mu mutwe naguma ndabapresa yuko bonyarutsa barundi baca baramfasha baraterurira mu modoka baratwara kwa muganga hafi rero abaganga twanasanze kuri iyo centre médical baramfashije hariho abo twiganye baramfasha mugabo Imana ira akenge nakagumanye gatoya ndabwira mu foruma ndasanze ndamubwira ni ushiriramwe umuti witwa kunuko
yego kubera nikeka yuko iyi AVC ndayitewe na hypertension nza ndamubwira umuti wo kumanura tension kugira ngo ya tension igabanuke ni naba navuye amaraso mu mutwe na bimwe yababwira by'akatsi gacika ko sinanzi cyafashe yanzi ko ari AVC hémorragique kuya muganga yabivuze sinanzi ko ari AVC ischemique muganga yiketse ni shobora kuba nagize hémorragique ibyo nivyo kwikeka by'umuntu nyene azi ibyo kwa muganga yego hanyuma wa muforoma ndamubwira umutatera mugabo mu nyuma carafata tension nameze nk'umuha amategeko mugabo kubera nari ngwaye urumva ariko sinategetse kumuha amategeko hanyuma acara murundi arashiramo wa muti awushizemwo acarafata tension duca dusanga igera hariya sanga ibiharuro bihariya kubazi ivya tension na mfisi ibiharuro 23 kuri 12 ni ibiharuro bigera ni byinshi nakaro ni ndabibwiye kugira ngo mwumve iyo byari bikize hanyuma ntashiremo wa muti ndababwira ntibanyarutse kugira ngo banjani Bujumbura ushobora kugira scanner barundi baca baravyorganiza umwanya muto witware dushitse Bujumbura mugabo nashitse Bujumbura ntagifise ubwenge yavuze ibyo gutakaza ubwenge umva je bwagiye buratakara mu nzira se muri kira abaganga baranyakira n'ukuri ariko aho banyakira ntabibona neza kweri ariko ubwenge bwari bwagiye ariko Imana yarakinze ngira kumbure kagati nafatira hari Igitega canke ukuntu abaganga bashoboye kuca kukuntu nashoboye gushikira kira hakiri kare mu masaha 4 ariko ntihari kare urumva mu bisanzwe umuntu muganga yaraza kubitubwira na je ndaza kubivuga noneho umuntu yagize AVC ni vyiza ko ashikira abaganga mu mwanya wa mbere mu minota ya mbere n'ukuri bon rero nikanguye ku mugoroba naciye nikangura narikanguye ariko yababwiye bwa bushobozi bwanje kuvuga no kuvuga byari byamaze kugenda ntivyagiye complètement byose ariko kuvuga kugenda urumva sinangisho baraterura kuboko ntivyakunda donc yababwiye gutakaza ama fonction ibyo twifita ama fonction amwe nayo yatakaje nikanguye nayo yatakaje urumva yuko bimwe muganga yavuga byose byinshi byaranshikiye ego no inaye yanje ngira yo garukira ngaho tukabandana ikiganiro ariko mwumve yuko ibi muganga yababwiye muganga Nestor no muhinga yabinonosoye ariko yababwiye cyane bya bimenyetso novuga ibimenyetso nyamukuru ibi bimenyetso nyamukuru bigushikira novuga bukwi na bukwi ni byiza ko abantu bumenya bakabivuga bati ubonye binshikiye banyarukane kwa muganga nuko murakoze cyane Dr Nshuti turumva ko mwagize ibihe bikomeye kandi novuga bidasanzwe ariko kandi umunsi wari umunsi novuga nti sino wita wirabura kuko Imana yarandokoye ariko n'umunsi wari uhambaye ku buzima bwanje yego mbega none uno munsi hari abantu benshi bavuga ati iyo ngwara irakira kuri wewe uvuga uti iyo ngwara imeze gute irakira bon AVC ni ingwara ubwa mbere ni ingwara ya mbere uko OMS bivuga ni ingwara ya mbere itera ubumuga ku muntu akuze ni ingwara irakira mugabira gusiga ko ubumuga ni ingwara abaganga bavura bifata igihe kirekire cyane hari kurumva yuko ariyo ngwara ya mbere ituma umuntu akuze amugara so ubumuga wavukanye ariko n'ubumuga uronka ukuze rero
kiretse ama accident yo mwibarabara ashobora kugutera ubwo bumuga. AVC ni ingwara ituma umuntu akuze amugara. Nukuvuga yuko rero naho ukira simvuze ko wose abagize AVC basigarana ubumuga, ariko umva ko ari ingwara ya mbere isigarana umuntu ubumuga. Iratuma urakira, abarokotse bakarokoka, harabakira complètement muhuye ntagira na kimubona, hakaba n'abandi agenda arakira buke buke, ariko yamusigaranye amasekera amwe n'uvuga amasekera ubumuga azoza ararekipera buke buke imyaka n'imyaka. Nkajewe ndakubwire nuko ntakubwiye ryari nagwaye itariki 29 z'ukwa gatanu 2022. Byinshi nari narabitakaje, baraterura bakoza, sinashobora kwiyambika, no kuvuga les fonctions zimwe mu élémentaire, no kuvuga bimwe umuntu yikorera wenyine. Sinshobora kwijana kwihagarika, nshobora kwijana mu bwiherero, nshobora kwiyambara, sinashobora ubu rero ndabishobora. Sinashobora kwiyambika, sinashobora kwijana ku bwiherero, sinashobora donc ni uratakaza ibimenyetso ibi novuga ama fonction amwe, ariko mu nyumugendora ya retrouve navuze yuko natakaje ijwi, kuvuga capacity kuvuga, langage yaragiye umubwa mwanya wa mbere, ariko mu mwanya ukurikira byagiye biragaruka. Naravuga nkavuga nabi, nkumva yuko urudome nkeneye kurusohora, ariko bigoye. Ariko byagiye biragaruka, urumva ko ijwi ndarifise ryiza, no kuririmba ndaririmba. Hanyuma kugenda urumva n'umwana mutoya baramwigisha kugenda hama akamimenya, ariko urumva ko kugenda guhaguruka ivyo barabinsubiye kubinyigisha gushasha, ndabimenya, ndatambuka ubu. Ibintu byinshi bimwe nagenda birotruva vraiment, novuga nti n'ijambo rimwe, ingwara ya AVC yitaguhitanye buno bukumbi, irakira ariko iragusigamwo imvune. Atari misi yose, ariko atari kuri bose, harabakira complètement, agakira nagiye nakimwe uzobona. Yego, ariko haje umbonye ndiko ndatambuka, mbonye wowe cyane, urabona yuko ntambuka ncumbagira, ukuboko kwiwanje ni kurarekipera, ni kurakira, ariko ntabwo bamfise ko ntazokira. Ndafise neza icizere yuko nzokira hafi ibice 99. Kuko niravye mbonye yo navuye, nkabona naho ngeze, ndabona yuko bizofata umwanya, ndabizi ko bizofata umwanya, ariko nzokira. Urakoze. Egome, tugaruke kwa Dr. Nsengiyumva Nestor, asanzwe yanonosoye ingwara z'ubwonko n'imitsi. Mbega mwebwe namwebwe kuri ico kibazo nyene nabajije Dr. Celestin, ingwara ya AVC irakira? Yabyufiye neza. Akanagoma manze ntomore nuko guko abantu bumvise bati nk'akarorero akenshi ragusiga nk'ubumuga, bo hava bibaza bati mbega none ko nubundi gusiga nk'ubumuga ubwo bimaze iki kuja kwa muganga? Hariho uwo hava yibaza ico kibazo. Ico ngira nsigure, nico mpora nsigura n'abantu hano mu bitaro Tanganyika Hospital nsane nkoreramwo, abari mu bitaro, kuko kenshi turasigurira abagwayi n'abagwaza umuryango, mbega niyihe mvo itumye tugushira mu bitaro, ni kubera iki bikenewe ko uja mu bitaro. Ni kuvuga ngo ikintu ca mbere burya umuntu agize AVC, burya ntayitanwa na AVC, ikimwica sija AVC yagize, ahubwo n'ibindi bintu bica biba vyononekara mu mubiri kubera ko yagize AVC. Akarorero, ugize AVC, tension irashobora guca ivuduka, ikavuduka naho wari kuba utarusanzwe ufise hypertension, umurindi w'amaraso munini, igaca ivuduka. Muri ico gihe kwa muganga, bimwe mu byo tutegeza gukora nukuyi
shira ku murongo kwisubiza ku rugero rwayo kuko iyo nayo vudutse hariho hambavu yo mu bwonko hari ibindi byishura guca yonona mu mubiri ico akona karoro kamwe ikindi kigonde kwibonekeza abantu bagize AVC ntibaba bagishobora kumira naho muba atatakaje ubwenge akabasha kukuganiriza akenshi baratakaza kumira ntibiheza ngo bebe gikunda neza nukuvuga ngo tutabisuzumye neza rero ko uwo muntu ashoboye kumira cyangwa atabishoboye akamira amazi cyangwa ibyo kurya bindi bikaja aho atariho aho kuja mu bihimba bidufasha guhingura ibifungurwa bikaja mu bihimba by'ihemero ibyo vyonyene birakwiye kugira ngo bimuhitane amasigo akenshi aca pararangana agaca atangura gukora nabi hariho ibindi bijana nayo bita iyo bigaca bipararangana mu yandi majambo no kuvuga ngo hariho ibintu bica byononekara mu mubiri kubera ko umuntu yagize AVC ivyo rero nivyo biba bikenewe ko duca mu maguru masha dukurikirana tugashira ku murongo umuntu harabaza batagifite oxygen ikwiye twarakano tubashirako ukaraba ikatwereka oxygen iri mu maraso kwingana uko urugerigezeko iyumvire nawe umuntu ubwonko bwa mbere buriko buragira ingorane ntibiko buraronka ingaburo kubera kagatsi kazivye canke katuritse hanyuma oxygen isandorina nkeya mu maraso urumva ataciye aronka oxygen urumva atatera shikaya mu yandi majambo rero no kuvuga ngo umuntu adashyize kwa muganga n'inguga hariho ibindi bintu bica vyononekara hanyuma bigatuma abura ubuzima ego ngarutse rero nkuko mugenzane inshuti yabivuze by'ukuri abenshi barakira abo twarokoye uko nabwiye yuko utaje hakiri kare ngo tunashire ku murongo bya bindi byononekara urumva ko ari bica byononekara hanyuma barakira mugabo bakagumana ubumuga muca mwumva ko bihambaye ko dukinga ni ingwara zose birakwiye ko tuzikinga mugabo hari ingwara ziza ukavura hama bigahera urwaye malaria burikeneye ko tuyikinga tukajya mu musegetero uri nk'umuti ni byiza kandi twese tukaza kubyubahiriza mugabo bishitse ukayigwara barakuvura kandi bigahera ukamera nk'umuntu atigeze agwara malaria mugabo AVC rero akenshi suko akenshi suko turayivura by'ukuri ariko ku bice byinshi haragira bisigara ku muntu nico gituma ari ingwara idasanzwe ego none muri ico gihe nyakwa docteur muri ico gihe umugwayi nibikari kuriye gufungura bega hari ifungurwa zishaka kumufasha kugira ngo agume ameze neza murakoze biroroshe burya muri rusangi abantu bose hariho ico twita ingaburo nziza twese twari dukwiye kurikiza ingaburo zirimwo imboga ingaburo zirimwo ivyamwa ingaburo zirimwo amavuta make ingaburo zirimwo umunyu muke ingaburo zigwiriyemwo reka mvuga ikintu kiza gufasha ubwonko n'umutima muri rusangi ico bita omega 3 omega 3 ibyo tubisanga mu ifi ariko nta kundi zirazimvye hariho abatigira bazibona mugabo ibintu birimwo omega 3 nyinshi na caca n'ifi turayisanga no mu bindi bintu nk'ivyema no mu bindi bintu bimwe ivyo birafasha cyane biragaburira cyane ubwonko kandi bikagaburira n'umutima n'imisiswara amaraso mugabo ivyo byose ndondaguye murumva ko ari ibintu novuga nti accessible abantu bose baronka no hagati mu gihugu imboga ivyamwa umunyu muke amavuta make umuca mwumva mwibuke bya biri twavuga mu ntango ko uno munsi n'umuceri barawukaranga ibiraya barabikaranga umuceri barawukaranga ibiraya ukabikaranga iyumvira amavuta arimwo ivyo bintu zonyine ndondaguye urabyumva je murambwira kandi abantu nti muze murabe umuntu avuye nko mu kabare umuntu agiye mu kabare ntanabaza ngo nangahe keshi avuga ngo nzanira ibi aza gusaba fagitire mu nyuma mugabo yataha agaca kuri nyokuru yanze utunyabutongo utuboga canke uwundi muntu ahetse n'umwana yikoreye ivyamwa ugasanga ariko aradindiza agasanga icamwa yaramugenda nasati n'ibihumbi 3 amubwira ndaguha 2 mugabo vyaminde hamwe mu kabare by'amafagitire maremare bimwe wanashima bimwe binameze nabi inzoga ntitwazivuze mugabo ntaco uravyumva bimeze nabi ntiyanabajije n'ibiciro uca mwumva rero yuko navuze nti ingaburo imboga ivyamwa ibintu birimwo amavuta make umunyu muke
inzoga ugabanye inshuro iminsi canke na quantité ufata bikunze uhebe burundu hanyuma uryame kare. Yego cyane. Ikindi kibazo Dr. Mbega ntihari igihe bishika umugwayi akagira ibibazo kubera ko abaganga batamwitwararitse? Malheureusement ibyo nyene n'ibintu bishobora gushika kandi novuga ntibitabwirizwa gushika. Bifise imvo nyinshi, bifise imvo kukuntu umuganga abafashwe haba hakorera, bifite ukuntu ababayeho mu buzima bwiwe, ukuntu gukora abaganga natwe turi abantu uri mu bibazo haba muri rusangi mu mutwe mu buzima bwiwe, ibyo bibazo biraza bikagira ingaruka mbi ku bantu afasha. Ariko nayo ubundi urumva ivyo ni ibintu bitabwiza gushika mugabo bishobora gushika, ariko kwa muganga by'ukuri abantu baragerageza n'uba afise ibibazo kanaka akumva ko umugwayi bitomugarukako ariko ategeza kumufasha mu buryo bwose ashoboye. Ego nayo ubundi by'ukuri umuntu ashitse kwa muganga hakiri kare agashika kwa muganga hakiri kare hariho byinshi byo gukora. Umuntu bashobora kumufasha ubwa mbere ubuzima bwe bukarokoka nta butakaze, hanyuma ubwa kabiri byabisigarira ntibize bifite inguvu nini. Burya rero ico ni ikintu gikomeye cyane. Muganga abwiye ko hari ibisigarira umuntu agumana, ariko mbega ivyo bisigarira biri ku rugezo rungana gute? Mbega umuntu agira muri chaise roulante, agira muri kakandi baguma bamusunika bamugirira byose ivyo akeneye kwitabara n'ibiki, cyangwa umuntu ashoboye egome hariho agifite inguvu zikeya mugabo agishoboye gukora ibintu yahora akora akavyikorera. Ego ico nico navuga. Namwunganire bise yuko naho nagwaye ndumuganga. Yego cyane. Murabajije muti umuntu ntashobora gusinzikara kubera ko kwa muganga batamwitayeho. Uwo numwe ndamugaruka ko uwo numwe ashobora kusinzikarira kwa muganga, ariko igihambaye nuko ubwa mbere abantu bomenya yuko gushika kwa muganga ariyo geste ya mbere, arico kintu gihambaye ca mbere gushika kwa muganga. Rero kugira ashike kwa muganga nuko amenya ya ngwara, nuko iyo ngwara imenyekana, uwo muntu akamenya ivyo, abantu bakamenya ibimenyetso bakabifata nka nkama. Mu bihugu biteye imbere haba hariho utuntu tukwigisha abantu ko iyo ngwara, ukuntu iyo ngwara imeze. Naho muganga atabivuze mu ntango, najewe ntavyo navuze, ariko reka tubivuge. Akenshi yavuze ubwoko bubiri bwa AVC. Hari AVC hémorragique na AVC ischémique. Reka nigaruka ko je nagize AVC hémorragique. Yavuze ko AVC hémorragique ari ibice 15, ariko nihitana 95% kwijana y'abapfu bishwe na AVC. Uri kuranyumva? Nukuvuga yuko nikazi ivyo bice 15 nivyo bikazi. Rero nukuvuga yuko umuntu naho yo bagize AVC hémorragique ashitse kwa muganga akagira Imana agashika ahantu kwa muganga babishoboye, barashobora kumurokora. Birashoboka ko arokoka. Mbega umuntu amenya gute ko kwa muganga abantu agiye babishoboye? Nivyo nagira nze ko nico nagira nze ko cenja kuri ca kibazo cawe. Rero umuntu yamaze gushika kwa muganga ashobora nkuko AVC ari novuga nkuko izindi ngwara umuntu ashobora gusinzikarira kwa muganga, ariko akenshi kugira defanda abaganga canke abaforoma canke abakiye abakora kwa muganga, umuntu ashobora kugira ingorane kwa muganga kubera wa muntu wo kwa muganga atamenye ivyo yategezwa kumukorera, ikibazo afise. None aho hantu kwa muganga bafise scanner ni he? Hangana gute mu Burundi? Rero adashoboye kumugira atabushoboye kumugira scanner, akabona ya ngwara yagize wa muganga karokonesa, akamenya ya ngwara uwo mugwayi yagize, muganga zo kwihutira cyane kumurungika mu bitaro babishoboye. Ibyo navuze je bamvanye Igitega bakanshikana i Bujumbura. Rero
umuganga kwa muganga bashobora kutamukorera ibyo bategerezwa gukora ukuri yabivuze bivuye ku kutamenya bya bimenyetso bya AVC no kutamenya ibyo bamukorera cyangwa kudashobora kumukorera ibyo bari kumukorera ubushobozi buke. Ibyo rero mu Burundi harakwiye kubicigwa yuko kumenya igituma abantu bashobora kugira kurembera kwa muganga bashyize kwa muganga. Nk'umuntu ari mu ntara ruguru yashikiye kuri centre de santé, hari umuforoma, uwo muforoma ashobora kutamenya ya ndwara, ashobora kuba batahuye ku ishuri, ashobora kuba atamugwayi yari bwabona ifise, hanyuma wa muforoma ntashobore kuronka uburyo bwo kumushikana kuri hôpital. Rero byiza twebwe duteye akamo, tuza turatera akamo tukigisha baba foroma b'abaganga, kuko nababwiye na jewe ko yanshikiye no kubwira ryari naheruka kubona ibimenyetso bya AVC ku muntu bishasha. Nukuri no bandakubesha, nukuvuga yuko naho navyize mu ishure nkabona abagwayi, hariho byinshi nibonyeko, byinshi nibonyeko binshikiye. Nukuvuga yuko rero umuganga ashobora kutamukorera ibyo yamukorera bivuye ku bintu byinshi. Yabivuze byinshi, ndamwungani, birashobora kuva ku kutamenya. Rero ngaruke ku kibazo cyawe uti n'iryari bomenya kwa muganga yuko ibintu babishoboye cyangwa yabivuze muganga kugira ngo AVC bayishobore kuyifata en charge, bashobore kuyivura. Umva ko ari ubwoko bubiri. Ikintu nyamukuru no kumenya ubwoko muganga umugwayi yagize AVC ischemique cyangwa yagize AVC hémorragique. Naho uri umuhinga gute ntushobora kudevina, ntushobora kwiyumvira yuko umugwayi yagize ischemique cyangwa hémorragique. Urashobora kubyikeka, ushobora kubyemeza. Rero igihambaye ni uko uwo muntu bamurika mu mutwe, bumva ko ibiko byose bibera mu mutwe. Ifo ko mu muntu aronka accès, aronka scanner cyangwa IRM. Imana rero IRM iriko ziraza mu Burundi, tuyifise ikarusi mengo natanganye hospital ngahe barayifise, akoze cyane. Rero iyo umuntu bashoboye kumumurika mu mutwe bakabona icyamufashe, bakabona yavese ubwo bwoko yagize bwavese, turiko turaronka abaganga b'abahinga. Mu mutwe barahabaga, barabaga mu mutwe. Nukuvuga yagize yavese hémorragique, muganga akabona yuko ashobora kumubaga, acamubaga. Ahari abaganga bashobora kubaga mu mutwe, umuntu bakugurura umutwe si henshi mu Burundi, ntibakora henshi. Nihenze umengo abo baganga bashika 3 mu Burundi uno munsi. Uno munsi mu Burundi ni 3 gusa bashaka kugura mu mutwe, bashobora kugurura bakaraba. Bashobora kuba nihenze ariko nibyo tugira amahirwe umwe muri bo ari ngaho bitanganyika. Na cyane ko yarabahirwe n'amahirwe. Kuvuga yuko rero umuntu ashoboye gushikira abo bahinga bakugurura mu mutwe, babonye ya radio ya scanner cyangwa IRM, bakavuga bati turashobora kumubaga twungurura mu mutwe, twakurayo amaraso ya musesekamwo. Ni byiza. Hakaba n'ubundi buhinga muganga araza kubivuga byo kuvura, n'ubundi buhinga uko bashobora kuvura bamwe bagira AVC ischemique. Nuvuga ko ya masaha yandi bisaba yuko aba yashyize kwa muganga, ashoboye kuba yashikiriye abaganga b'abahinga. Cyane dushire kwa ako kantu abaganga b'abahinga bashobora kumuvura mu mwanya wa mbere. Ico kintu nico kintu gihambaye, ico kintu nyamukuru gihambaye. Ndasubire kwa Dr. Mwari mugarutse no kuryiha, kuko hari akantu nagoma ndamwunganira ko yavuze kandi gahambaye cyane, kuko yagumye ababwira araguma garuka ati dutegerezwa igituma tugira scanner ni gutandukanya mbega yagize AVC iyihe.
yagize AVC ischemique canke hemorrhagique yaviriranye canke agatsi kazivye yagumya bigarukako uwo kumva bibaza kumenga ni ibintu bisanzwe kumenya iyo ariyo ariko nagira ndabwire yuko tube turayeretse na bimwe by'ubuhinga bihambaye bya chirurgie byo kubaga canke nibindi haro n'indi miti hambaye cyane ivyo tubaye turabishira ku ruhande urabona nababwiye nti tension yonyene ikiduga iyo umuntu yagize AVC kuyimanura byonyene kumanura tension n'igiharuro uyimanurirako bivana n'ubwoko bwa AVC wagize ubwaribo nukuvuga ngo urashobora kuza ufise igiharuro kiri hejuru nk'akarorero 170 cha tension mu isanzwe ntiyabwiza kuri 140 tension nziza itegeza kuja mu usi 140 ugize 170 urumva n'igiharuro kiri hejuru mugabo ari AVC yayindi agati kaba kazivye iyo ntituyihutira ko gose kuyimanura n'inguvu ivyo ntibikane ko torinda kubita ko gose mugabo abaviriranye tension y'ijana 170 birihuta cyane kuyimanura n'inguvu muca mumva yuko ntabwo ari ibintu bisanzwe wo kumva umenga ati haraho bibaza ati mbega none scanner na bwa buvuzi bw'ibanze bwa buvuzi busanzwe nko gukontrola gushira ku murongo tension buravana n'ubwoko bwa AVC umuntu yagize ubwaribwo muca mumva igitumba ukuntu dufise ingorane hano muri kino gihugu kuba nko hagati mu gihugu atavyuma bimurika mu mutwe ivyuma bita amasikaneri bihari muca mumva ko ari kibazo ko ari kingorane ikibazo kidasanzwe ego sinzi ko ari kibazo kini mwari mufise yahoraho ikarusi bumengiri ampani ego ikarusi niho haguma ari ikarusi haguma ari hamwe honyene hagati mu gihugu ego barafise icuma bita yeremeko ego mbega bamaze kugwara iyo gwara bamaze gushika kwa muganga boyirinda gute mwakoze biroroshe murazi yuko nanabivuze hahandi maja mu ntango mvuga nti biraza koroha ntihagera ko mumbaza urumva ikintu ca mbere nuko bakeneye ubwa mbere gufashwa n'abantu benshi ico bita multidisciplinaire ico bita multidisciplinaire kuvuga gufashwa n'abantu benshi birakenewe yuko mu kibano baronka abantu babafasha mu muryango bakabashigikira kuko hajya meme psychologiquement umuntu arononekara ego ico ni kintu gihambaye cyane kugira ngo ubuntu bwiwe umuntu yumve ko ubuntu bwiwe bugifisa agaciro yumve ko agifisa agaciro muri communauté nico gituma umuntu agira AVC bakaca bamwirukana ku kazi aho kumuronderera akazi kajanye n'ivyo n'ukuntu asigaye ameze nimba ari umuntu atagishobora gutambuka ari muri chaise roulante bagakora akazi aba yicaye nimba yahora akora akazi ko kugenda bagaca bagahindura agakora akazi yari yicaye abo bantu bagaca bamwirukana mu kazi kubera ko yagize AVC urumva ko aca sinzikara kurusha ubwo mu bwiwe bwari bwusanzwe bwasinzikaye kubera ya AVC yagira mugabo kandi aciye asinzikara kubera mu kibano ku kazi n'ahandi batamworohereje bateye bamushikanayo ahubwo urumva rero nukuvuga ngo ubwa mbere ikibano muhira ku kazi n'ahandi abo bantu barafite uruhara runini mu bijanye n'ifasha ry'abo bantu abantu bagize AVC abenshi usanga bafise bamugaye igice c'umubiri kuboko bagatakaza inguvu zigatakara gose cyangwa zikagabanuka abo barakeneye ko baguma bagirirwa ico bita kine ni twa exercice to kubagorora uwo menga ni ibintu bisanzwe ariko ni ibintu byibutsa ubwonko ko ico gice c'umubiri ukigikeneye guko burya iyo utakaje inguvu mu gice c'umubiri muri kuno kuboko zikagenda kukaba paralize ubwonko burashaka guca bwibaza ko umenga aho hantu ukihakeneye bugaca buhafuta icyo kintu rero bita kine kimwe mu bintu kijejwe no kwibutsa ubwonko ati aha hantu turacahakeneye ubwonko buca bwiyaranja bukamenya ukundi kuntu buhakontrola hama umuntu uca tubona umuntu atanguye kugira inguvu nico gituma iyo kine twitangura mu bitaro kiri mu bitaro ku gitanda nuvuga ngo umugwayi agishika mu bitaro ku munsi ukwirikira atuca dutangura abajeje kubagorora kubagirira ku gakine baca batangura kuza bagira ico twita kine precoce ego ikitagikurikira rero umaravuze muri rusange mu kibano navuze kine muri rusange atakwirikira rero bya bindi byo gukinga kugira ngo guko uwo muntu agize AVC ashaka kugira iyindi AVC mwanya wari wo wose haca haza bya bindi rero byo kuryama kare
kugira agakarashishi kari ku rugezo rwiwe burya n'umuntu ari muri chaise roulante aragira agakarashishi ku rugezo rwiwe egome guzangaburo zimeze neza, kwirinda inzoga, kwirinda itabi. Abarundi benshi nk'itabi abo mbaza jewe baje mu bitaro bavuga ko barihevye, biraryoshe cyane. Urumva rero no hamwe rero no kwivuza, gukwikirana neza abafise hypertension bagakurikirana neza, bagafata imiti nk'uko muganga yabibabwiye. Abafise za diabete bagakurikirana neza, nukuvuga ngo izo ngwara zizwi ko zijana muri AVC umuntu yamaze kuzigira byukuri akabikurikirana neza kandi akagira discipline ivyo bamuhanuye kwa muganga, habo uko afata imiti hamwe n'ukuntu imyifato y'uko nafungura ivyo yo kwihoza mu ngaburo ziwe nko guheba inzoga benshi birabagora, agaheza akabikurikiza. Ego tubashimire cyane gose ku gakino kiganiro. Reka twebwe gato kwa Dr Nshuti, mbega harako mwongera ko cyane kuntu abantu bo kwirinda ingwara ya AVC canke uko abantu bokora kugira ngo iyo ngwara ntibafate? Murakoze cyane, ndakongera ko kandi katari gato. Muganga yababwiye bijanye no gukurikirana abagize iyo ngwara ya AVC. Yababwiye ikintu bita bavuga, yavuze ngo prise en charge multidisciplinaire, uvuga ko hakorana abahinga batari bake. Yababwiye iruhande y'abaganga bakora ibyabo kugira ngo ya AVC bashobore kuminimiza izangaruka yavuga zishobora guhitana umuntu, kugabanya ingaruka zishobora guhitana umuntu. Iruhande yabo hari ikintu bita ikintu yavuze cya accompagnement, cugufasha gushigikira uwo muntu yagize AVC. Mu bintu vya mbere byononera umuntu yagize AVC nico kiba kibuze. Yego, nukuvuga abantu ntavyo bazi, nukuvuga yuko mu bintu bibabaza, sinavuga ngo bibabaza, bishikira umuntu yagize AVC, naho ubona hari uwatakaje ubwenge, naho ubona hari udashoboye kuvuga, ikintu cya mbere kibabaza ni ugutakaza des fonctions élémentaires. Kandi akivuga mu Gifaransa gutakaza les fonctions n'umwana muto yakora. Iyumviro ntushobora kwiyandika, iyumviro ntushobora kugira akantu gato gashoboka no kwijana muri toilette, ntabyo ushobora. Ivyo bintu wewe mu mutwe wawe birakonona cyane, birakonona gose. Iyo bikononye ukeneye abagushigikira, ukeneye abagushigikira bakuba hafi, haba umuryango, haba abaganga, haba aba psychologue, haba abo bantu bose bashobora kugufasha, bashobora kugufasha kugira ngo mu mutwe, amagara yo mu mutwe, ihungabana wagize ryo mu mutwe rishobore kugarukira hafi. Yavuze akantu gahambaye, nukuri nagomba ndakagarukiye ko nama ndagashimikirako, kuko sinovuga ngo natanze ikiganiro nirabisha ko mpereye ku ntahe yanje. Rero nagomba ndakagaruke ko ndagashimikirako. Abantu umengo novuga ngo umengo ntibibaraba abakoresha, sinobavuga gutyo, ariko abakoresha n'ukuri. Umuntu wese ndamutera kamo, umuntu wese azi ko ari umukoresha, amenye yuko ingwara ya AVC ifatwa ari wose. Sivuze ngo izofata uwo mukoresha cyangwa iki, ariko uwo ari we wese ashobora kugira iyo ngwara ya AVC. Nababwiye yuko yafashe ndi umuganga. Rero abantu rero bagaca umva umuganga niwe yategezwa kwikingira mu bisanzwe bwa mbere, ariko urumva n'ibintu bishikana accident. Yego, rero abakoresha ndabagarutse ko kubera iki abantu barabikora mu kutamenya. Ego amategeko arahari, ntibagusabye yuko uyarengako, ariko uwo muntu mushigikire mu kumugumiza ku kazi. Muganga arabivuze neza yuko umuntu yatakaje certaines fonctions, ibintu yarashoboye, yashobora kugenda, muhe ibintu
ashoboye baramusunika mu gakinga bamuzana yicare ngaho nimba ari kwandika amahapo nimba ari kubwira iki ntabyo ashoboye cyane ariko muha ibintu ashoboye mugabo agume ku kazi wowe yumvire nyakubahwa mumenyesha amakuru yumvire wowe uri umukuru w'umuryango chef de famille niwe wasumira umuryango baciye bakwirukana wagize yabese ntushobora kugenda ngo urondera kandi kazi muga ku kazi ikintu bihutiye no kugukura mu kazi no kuvuga yuko rero abo bantu baragusonze bakwishe kabiri n'Imana izobibabaza reka ngaruke mu kwemera n'Imana izobibabaza rero abo bantu bari bakwiye gushigikira abantu bagize yabese ndavuze ko nkoresha intahe yanje jewe byarambabaje sinogaruka kuvyambabaje ariko byaranshikiye akazi karaheze muri ico gihe nari ngwaye sinovuga ko ari umukoresha yanyirukanye no kuri nyanyirukanye karaheze projet yaraheze ariko maze kuronka utuguvu nkasubira mu ibarabara nkasubira mu gutambuka kugendagenda nzadapostira aho mbonye ubuzi uranyumva nzadapostira hanyuma icambabaje ndiko ndakubwira naraba selection nkakora ibibazo byo kwandika hageze interview ngo bambone acabona umengo ntavyo nshoboye haro nubo nigeze kwishura muri interview none kumengo ufise amakenga kutampamagaye ko kutahamagaye abaja kuragira impene ntiwahamagaye abaja kwirukana impene wahamagaye abakura genda umuganga nzovura naho ngwaye igice kimwe mutwe yarakumenda ndavura kumengo mu byo uri kurambaza wagize amakenga ubona kumengo sinzobishobora ariko nuko atanyeretse amanota ndazi ko nari mu bantu baronse amanota meza aba mbona mu nyuma namenye ko bankuyemo kubera ico umva kubera natakaje za fonction zanje zo kugenda ambonye ntambuka nukubwira ndakubwire yuko uwo muntu Imana yaramfashije nagumanye iyo muhare ndiko ndabavugisha ko niyo nagumanye ndaremesha n'abandi wanashaka nababwiye yuko hari abo tugendera kandi tukabagendera tukabaremesha tukabakura muri kwa kwihebura rero abantu bagize yabese barihebura cyane barihebura kwabona yuko yatakaje za fonction bimwe yarashoboye gukora kwisokoza kwiyambika sinsozi no bigaruka ko yarabitakaje ejo rero atakaza akazi hama gatakaza aca yihebura yuko agira apfuye hanyuma wewe urumva nyakubahwa urumva wewe wa muntu ni mugwaye nariko mvuga umugwaye mugabo d'entourage la famille iragiye nayo kwihebura yango arakubera ifata igihe kirekire yavese ifata igihe kirekire nabwiye ko ngira nkwiza imyaka 3 irumva irafata igihe kirekire uwe wirakurambira umuryango iraburambira abakubona bararambirwa none ko batagushigikiye rero uzoca wihebura hamuhwere vuba abantu bakwiye gushigikira abo bagize avese umva ko umuntu umwe ku bantu 4 bashobora kugira avese uranyumva ibyo biharuro biteye ubwoba umwe ku bantu 4 bashobora kugira avese ni kuvuga rero abantu bari kwifata nkama utamufise mu muryango ni Imana yakinze isigura ngo hano twebwe urabona turi batatu turiko turagikora kino kiganiro nabo mu bihinga bw'ivyuma urumva yuko umwe muri twebwe turavye nabi none hariho yaragize none hariho umwe muri twebwe 4 umva yagize avese ahubwo none hariho uriko uravyumva na karorero kavuga ubwo ikorera abantu barakeneye iruhande y'ivyo kwa muganga abantu barakeneye gushigikira umuntu yagize avese murakoze ndarondogoye ariko akantu nari nkeneye kukashimikira ko gose cyane murakoze cyane reka tugaruke kwa Dr Nestor mbega namwe nakaye kantu mufise mwongera ko kuvyo mwatubwiye
uko n'umuntu yo kwivuza iyo ngwara kumwe yo kwikingira iyo ngwara ego wongere unatubwire ingene bigenda. Ego murakoze by'ukuri novuga nti umuntu wese ariko aratwumviriza yumvise ibimenyetso bije bukwi na bukwi nanyaruke ku bitaro bimwegereye bamufasha ivyibanze ariko abyiza nta kundi uko bitarakunda ko mu bitaro byose byo hagati mu gihugu bigira ubushobozi bwo gushobora kumurika mu bwonko no gufita abaganga bashobora gufashanya n'abandi babikurikirane. Urumva nibaza ko kimwe mu byo kwihutirwa kuba ukumushikana ku bitaro bikunda ko bamugirira scanner hama bageza bakamugira scanner bakaraba nko kuri ibi bitaro bya Tanganyika bari kuzana ikindi cuma bita IRM gica kinadufasha kubona ivyo na scanner itari yashoboye kubona guko mu masaha ya kare hari igihe scanner atana kimibona ariko mugabe ico kindi cuma bita IRM kikabibona ariko n'abadashoboye kuri ico cuma urumva barashobora gufashwa mu bundi bwibanze bagafashwa. Hama ikindi gice gihambara by'ukuri ni ivyo bijanye no gukinga kugira ngo umuntu ntagware AVC. Mumvise yuko vraiment ni ingwara mbi cyane ifata uwari we wese ariko kandi hariho umumenyesha maguru ku radio y'igihugu yigeze kumbaza hari ku radio ambaza ngo numuguha abantu babangamiwe namubye ni oya bijya batubwira kera ngo niye ngo abantu bafise imyaka ikuze bijya sivyo ntumbaze umugu wababangamiwe wowe ukabuzi yuko udakurikiza bimwe navuga ukabuzi yuko atakarashisha ubwira ukabuzi yuko atamasaha 7-8 yo kuryama ukwiza ukabuzi yuko muri zangaburo hatari muzamuge n'ivyamwa ukabuzi yuko unywa inzoga ukabuzi yuko uzi yuko bimwe nagira ndadondagura urimwo nturinde kuronda ngo imyaka ingahe oya urimwo mu bantu bashaka kugira AVC. Rero ico nico gihambaye by'ukuri abantu bose babyumve. Hari abantu baraza kwivuza abantu b'abanyecubahiro nk'abashikiranganje nkababwira ni nyakubahwa Excellence woza ati wogira ibi nibi ati yo muganga ati umwanya sino uronka mpamara ndababwira ijambo libishe gose ati nyakubahwa Excellence ndagutahura ati mugabo umunsi mugaye umunsi mwagize ingwara mu kubasubiriza no kubabaza ntibazobabaza naho muzoba mwakora igihugu neza. Urumva rero ati biraryoshe gukorera igihugu ufise n'amagara meza. Ego nivyo rero nico nagomba guhereza ko twikingire. Murakoze cyane. Mugambira iki AVC mugoma turi kuvuga mugometi ego mu kurangiza rero reka twongere duhe akaryo nshuti n'amagara Celestin Dr nawe agira akajambo atubwiye na cyane cyane mumaze kushikirwa n'ivyibazo byo kugwara hari ibyo mwiyumviriye mwabonye bikenewe kugira ngo n'abantu bashobore kwikingira mbega mwabonye abantu bashobora gukora kugira ngo bikingire nibiki mbega mubwe muri ko murakora iki muri kino gihe? Murakoze cyane. Jewe maze kugira ingorane nabonye yuko haragahatse muri novuga nti mu gufasha abantu ko bamenya ibijanye n'amagara yabo no gufasha abagize izo ngorane za AVC. Nabonye yuko haragahatse n'ukuri ku bijanye no kuvura. Rero no kuvura no gufasha abagize izo ngorane. Twavuye tuja hamwe n'abandi murabona yavuze ibintu bya kine twarahuriye hamwe n'abandi n'abagize AVC nyene hanyuma turiyumvira tuti none twebwe twaragize ingorane hari ibyo twategerezwa gukora tutakoze hari ibyo ababijejwe bategerezwa gukora batakora reka tuje hamwe dushingishira hamwe byo gukangurira abantu yuko bogerageza abataragira ingorane bikingire ntibazoyigire novuga nti ntibazoyigire mugabo bafashe ibyo bategerezwa gukora kugira ngo ntibazoyigire. Naha rero mubona yuko
twaciye dufata umwanzuro uko tuza dusaba abaganga yuko boza barigisha abantu kumenya ivyo bimenyetso vya AVC n'ibiki, kumenya abantu bo kwikingira AVC gute, kumenya uwafashwe na AVC bo mukorera iki ubwo nyene, hanyuma uwamaze kugira AVC bo mufasha iki. Rero twarashinze ishirahamwe ryitwa SOS AVC Burundi. SOS ni mu Kirundi ni nk'akamo tugomba gutera abantu, umwe wese akora icyo yategezwa gukora, kugira ngo utaragwara ntazagware kubera ibyo yategezwa gukora atabikoze, kubera kutamenya, hanyuma uwagwaye ashobore kurokogwa, hanyuma uwamaze kugwara nawe bamukwirike tumufashe ko yoronka novuga nambone environnement yogira yoshikigirwa ego kurugero rukwiye. Uwo rero nagira ndamugarukeko uwanyuma, kuko ivya mbere abaganga barabikora, twaravuganye nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, turabakangura nabo nyene kugira ngo bashobore kuza barahimiriza abantu ko kwikingira iyo AVC, muvise kwiterwa za hypertension, za diabete, iyo ni muri prevention, tukafasha abantu uko kugira ntibaze bagire ntuze. Hanyuma yababwiye conference twagize na bino bitaro, aho representant legal wa Tanganyika Hospital yagize ico atwemerera kugira ngo abantu bashobore abagize AVC bashobore kuvugwa. Twaragirageje, twaramubariye harebye atarazi yuko bimwe atarazi, ariko twarababwiye ingorane abagwayi ba AVC bahura bagira n'ubushikiranganje niho bwari barumvise izo ngorane, kumbure ntibari bazizi yuko abo bantu bagira izo ngorane. Umugwayi wa AVC mwumvise ko AVC ari ingwara imara igihe kirekire, ingwara imara igihe kirekire ku muntu. Rero wa muntu yagize AVC arakeneye, wumvise ko yatansi iduga, yaragiye acaja baramushira ku muti wa hypertension, bakamushira ku muti w'umutima, bakamushira ku muti wa diabete, bakamushira donc arakenera imiti buri munsi. Hanyuma ugasanga nakakazi yaranakatakaje, na mikoro ntakishobora, wa mufasoni wiwe canke wa mushinga ntaye wiwe icakora uno munsi no kumugwaza gusa, ngo naho yari yisumamwo ntashobora kwaronka wa muti, ntashobora kuronka icawugura. Kuranyumva uvuga yuko rero ico nakugihereza ko ariko kandi agihereko akivuga nyene nuko nukuri ubishoboye wese ukora icyo ashoboye, kuko abo bantu hari abantu bavundiye mu mazu batariko baravutswa, batariko baragirira yakine, batariko bararonka access kuri yakine, batariko bararonka access kuri ya miti. Iyo miti barayikeneye, iyo kine barayikeneye. Urumva ko yakine nigorora ituma ya cerveau yibuka cagice cy'umubiri, yumvira cibagira. Rero iyo miti, iyo kine abo bantu ntibariko barayironka. Twebwe rero ico dukora, turiko turakora ubu nta buryo dufise kugira ngo dushobore musabiki abo babishoboye, dusaba yuko rero abo bishoboye, uwo ari umuntu wese yumva ko abishoboye ku rugero ariko wese yumve ko ingwara iragisibije, abayigize barakeneye kubandanya babaho kugira babeho, nuko baronka ivyo byankenerwa kugira babandanye babaho. Uvuga ya miti ubona ko ashobore kuronka ikintu yokora, nafasha abo bantu bagize AVC, abafashe bashobore kuronka ya access kuri kine, abashobore kuronka ya access ku miti. Murabona yuko abantu bagendana umugera wa sida barahagurutse, harabayeho intwari zirahaguruka kugira ngo
ijya miti ishobore gutangwa novuga nti ku buntu mugabo keke pararuriye ishobora babantu abagendana umugera wa sida bashobora kuyironka none rero ubuye nukuri cyo nosaba imiti ya AVC sinovuga ngo imiti ya AVC imiti ya zangwara babantu bagize AVC bafise iranazimvye imiti ya diabete ya hypertension izo ngwara za cholesterol ivyo bintu byose biba bihari irazimvye abo bantu nayo baruhunka nukuvuga ni hahandi rero abantu baca bagira mu mitwe y'abantu hama hariyo bati umugwayi wa AVC sinovuga ngo turindiriye ariko bibaza yuko umugwayi wa AVC ari kurindira iminsi agaca hweye yego nawereye kubera yishwe na AVC awereye kubera zangwara zabuze ingene zivugwa yabuze ingene avugwa yabuze ya miti yabuze n'indemesha nyo mu kibano nico yabuze n'ayandemesha nyo mu kibano rero muri SOS AVC Burundi ivyo dushoboye turabikora ari akamo dutera turagatera hanyuma mukadufasha mwebwe amenyesha makuru mudufashe gushikana ijwi aho ryotegezwa gushika mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nibaza ndabona yuko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo mu gisata kijejwe ingwara novuga ni les maladies chroniques ingwara abantu bagendana turavugana tukibutsa nivyo bajejwe tukibutsa tutiyamara abantu bafise bagize AVC ikibazo c'imiti ikibazo ca kine n'ukuri kirakenewe ko abantu bakibona bakacitaho yego hama natwe nk'abagize AVC turagenderanira tugahana icizere nk'abo nasanze ngaha gihe naza ngaha muri Tanganyika Hospital nababonye barambona gende ntambuka abaca barampagarika bati yamara wewe nawe turabonora ko bo bari bicaye bati turabonora afise ikibazo waragize ikibazo nkatwe hanyuma rero mwasanze ndiko ndanabaganiriza duhana morale yego no kuvuga nti turagenderanira tugahana icizere hanyuma ikintu nyamukuru dukora no kumenyesha imiryango n'abari hafi yabo bantu bagwaye yuko ingwara ari ingwara izofata igihe kirekire abantu ntibarambirwe gushigikira uwo muntu arabakeneye nabo baramukeneye yaratoye imitende yararotruvye za fonction ziwe le maximum possible ibishoboka jewe nitanze ko karorero reka mpereze kuri intaye ntoya gatoya jewe mwumva ko nagumye nigana nkora ibibazo nahapfuye ndonka akazi nasubiye mu kazi nama ndiko ndabwira abantu abo ngendera niwihebure warakora muri ONG warakora mu kintu gikomeye warakora hanana uzosubira uronke ka kazi uzoguma unigana wowe ukeneye kuba rero ico bikenewe nuko wa muntu arotruva za fonction ziwe le maximum possible niyama mu garde malade yiyambike yigaburire yifashe byose jewe ubu narashoboye kurotruva le maximum possible ama fonction yanje nije nizanye n'imodoka ngaha nta mushoferi ngifise ariko naramaze imyaka 2 mfise umushoferi ndiha mpemba ntahembwa nanje murumva iyo charge mpemba umushoferi mpemba umukozi muhira nanje ntahembwa uriko uravyumva ariko no munsi ngira Imana nasubiye kuronka akazi ya wa mushoferi ntawe ngifise kuko ndashobora kwitwara ndirirwa nitwara yo jenyine n'abantu nkabungurutse rego no kuvuga yuko rero nico cizero norangiriza ko yuko abantu bagize AVC nibihebure imiryango ntiyihebure yaragize Imana karokoka mu rya wa mwanya wa mbere abaganga bazomufasha azorokoka azosubira retrouver ya mafonction yiwe natuzoro retrouver au maximum azoronka ibishoboka kugira ngo ashobore kubandanya ubuzima
murakoze nako ni yo ntaye nagira mberezeko murakoze cyane egome muri SOS AVC Burundi mbega hari nk'abantu bashobora kubitura nabo nta kanimero mutegekanya bashobora kubaronderako? Bon, muri SOS AVC Burundi ubu turacakorera aho ibitaro Centre du Cœur Polyclinique byadutije turakorera niyo dufise akabiro akanimero bashobora kuturondera ariko nta byinshi dufise tubafasha ariko ibyo dufasha biriho ibyo vyiyumviro nyene ibyo vyiyumviro kuremesha abantu bo turondera kuri 68 ndavuze mu kivu amajana 944 amajana 492 wala 68 amajana 944 amajana 492 murakoze cyane ego ni tuzobitaba tubafashe gukora igishoboka cyose kugira ngo bashobore kuretrouva ya mafonction élémentaire navuga umuntu ashoboye kubaho atadepandana ku wundi ngo nterura ntwaraha nyambika nsokoza ibintu nk'ivyo. Reka muce mukengurukira bari ko ratwumviritsa turakengurukiye bwa mbere mwebwe menyesha makuru television Tanganyika television Tanganyika yego yaduhaye dutija kakanya mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore kugira abantu iyi ngwara ya AVC mwavuze iragisibije yamyeho ariko kubera ibintu biza twaragwiriye mu Burundi twaragwiriye si no Burundi gusa n'isi yose AVC mu bintu bihanze isi ndabakengurukire rero cyane turabakengurukiye gose no hanyuma ngira ngo muzoduha akaryo dushobore kwigisha abantu kuntu kiramvuye kugira ngo twigisha abantu kuntu kwikingira AVC. Murakoze cyane reka duhereze ijambo Dr nawe kugira ngo ashimire abari ko baradukurikira. Murakoze ndashimiye televiziyo Tanganyika mwashimye ko dusabikanya ubumenyi bujanye n'amagara y'abantu n'abene gihugu. Ndashimiye abaduteza amatwi abatwumvirije mugabo kandi ndashimira cyane abo bose bazoshira mu ngiro ibyo twasabikanye impanuro twahanye ngaha kuko nabivuze nsanzwe nkorera ku bitaro Tanganyika Hospital abokenera kugira akantu bambaza jewe nyene akanimiro nta ngorane kuko jewe kari no mu kidodo ciwanje urumva umuntu wese mwene gihugu wese arashobora kuronka inimero yiwanje kuko umuntu wese nandikiye umuti canke ntumye igipimo inimero yiwanje abayifise kuko iri mu kidogo ego rero ni nimero 68 61 amajana 721 ubusa 16 ego 61 721 016 61 amajana 721 ubusa 16 iyo ni nimero yiwanje sanzwe nitabako nkoresha no kuri bwa buhinga bita WhatsApp. Murakoze inshuti no mwagenzi mwariko murakurikirana kino kiganiro kuri television Tanganyika. Turabashimiye cyane ko mwagikurikiranye reka tubasabe kandi kugira ngo mugisangize n'abandi kuko hari abantu benshi cyane bafite ubwoba kubw'ino ngwara ya AVC benshi badatahura yuko ikira abandi badatahura ingene bo kwifata ariko bano bubahwa bano baganga bagerageje kutubwira byinshi uko twoyikingira nuko iyo ngwara imeze. Jewe rero John Habonimana ko ndarimesha kino kiganiro nkaba ndabashimiye ndabakengurukiye cyane mubandanye mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Tanganyika naho utaha.